iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri wa3 akadomo Radiyoyacu VOA akadomo com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, niyadirwe mbasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Umuyobozi w'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi arasaba urwego rushinzwe kugenzura uko ibinyamakuru bikora korohereza abanyamakuru imbere no mu gihe cy'amatora ateganyijwe mu mwaka wa 2020. Kuki abantu badashikana igihumbi aribo bofata uburenganzira bwacu bwo kumenya iby'amatora yacu kandi twese badutamika ibyo bishakiye? Oya, sense izo ngingo z'agahahazo yafashe nizihindure ikigendeka. Uwo ni Bwana Agathon Rwasa ayobora ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugome ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, turayagizwaho na mugenzi wanjye Eugenia Mukankusi. Reka duhere aya makuru hinaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho avoka wunganira uwagaragaje impungenge yatewe n'ikiganiro kuri telefone hagati ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na mugenzi we wa Ukraine, bikaba byaratumye inteko ishinga amategeko ikora amaperereza. Yavuze ko uwo yunganira yiteguye gusubiza ibibazo byanditse by'abarepublika. Avoka Mark Zayed ejo yanditse kuri Twitter ko itsinda ry'abanyamategeko ryifuje kureka Devin Nunes, umuyobozi wa komite ishinzwe iperereza mu nteko, gutanga ibibazo byanditse, uwo yunganira akabisubiza mu nyandiko hejuru y'indahiro ku buryo abeshye yazabihanirwa. Zayed yongeyeho ko ibibazo uwo yunganira atazasubiza ari ibirebana gusa n'umwirondoro we. Senateri Jim Jordan, umuyobozi wa komite ireba ibikorwa by'abarepublika mu nteko, yanze ibisabwa, avuga ko ibibazo byanditse bitatuma babasha kubaza ibindi bibazo mu buryo bwimbitse. Mark Zayed yasubije avuga ko ibyo Senateri Jordan avuga bigaragaza ko batumva uko uwo yunganira agomba kurindirwa umutekano nk'uko biteganywa n'amategeko. Pakistani yafunze konsila yayo mu murwa mukuru wa Afghanistan, yavuze ko ari impamvu z'umutekano zitasobanuwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistani yavuze ko uwo ari uyoboye ambasade yayo muri Afghanistan yahamagajwe kugira ngo hasobanure impungenge zishingiye ku mutekano w'abadiplomate bayo i Kabul. Mu itangazo, Pakistani yavuze ko abakozi bo muri ambasade bazitiwe ku muhanda kandi ko imodoka zabo nazo zagonzwe n'amapikipiki ubwo zari zerekeje kuri ambasade. Umubano hagati y'ibihugu byombi umaze igihe utameze neza. Afghanistan ishinja abayobozi b'abarwanyi b'abatalibani gukoresha ubutaka bwa Pakistani mu kugaba ibitero by'inyeshyamba ku ngabo z'igihugu n'iz'amahanga. Ibyo birego Pakistani irabihakana. Ku mugabane wa Afurika, Minisitiri w'intebe wa Sudani Abdallah Hamdok yavuze ko guverinoma ye irimo gukora ibishoboka ngo amahoro aboneke i Darfour. Yabivuze ubwo yabonanaga n'abantu ibihumbi bahuye n'ingaruka z'ubushyamirane basabye ubutabera. Uruzinduko rw'umunsi umwe rwa Hamdok rwari urwa mbere akoze nka minisitiri w'intebe mu karere kazahajwe n'ubushyamirane bwadutse mu mwaka wa 2003. Ubwo bushyamirane bwahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi amagana, abandi babarirwa muri za miliyoni bataye ibyabo. Minisitiri Hamdok yanabonanye n'abakozweho n'intambara mu mujyi wa Al-Fashir, umurwa mukuru wa leta ya Darfour y'amajyaruguru, ucumbikiye ibihumbi 100 bateshejwe ibyabo bahamaze imyaka. Yabijeje ko guverinoma nshya ya Sudani irimo gukora ibishoboka ngo amahoro aboneke i Darfour. Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, abanyeshuri barenga 280 batangiye ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza. Minisiteri y'uburezi ivuga ko ibitezeho umusaruro ushimishije kuko ngo yabateguye neza bihagije. Ni mu gihe mu rwego rw'uburezi hakomeje kugaragaramo ibibazo byinshi binagira uruhare mu kudindiza ireme ry'uburezi mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Saa 5 za mu gitondo ziruzuye mu kadomo turi ku rwunge rw'amashuri rwa Kimisagara Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Iryo jwi ni irimenyesha abanyeshuri basoza amashuri abanza ko ikizamini cya leta cyari giteganijwe kirangiye. Aha niho ku rwego rw'igihugu hatangirijwe ku mugaragaro ibizamini bisoza amashuri abanza. Bwana Isaac Munyakazi, umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi yatangije ibi bizamini, yasabye abanyeshuri muri rusange gushingira ku bumenyi bahawe mu myaka 6 bamaze biga, maze bagahesha ishema ababyeyi babo, abarezi babo ndetse n'igihugu muri rusange. Umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yabwiye itangazamakuru ko igihugu cyiteze umusaruro ushimishije kuri iyi nshuro kuko ngo cyateguye bihagije abanyeshuri batangiye ibi bizamini bya leta bisoza amashuri abanza. Nibwo bwa mbere abana bagiye gukora ikizamini byibuze barabajijwe ikizamini kitateguriwe mu mashuri yabo, bibaha amahirwe y'uko nta gihunga bari bukorane iki kizamini kuko bamaze iminsi bahura n'ibizamini bisa nk'ibi ngibi biriya twateguye. Ibyo rero biraduha icyizere mu by'ukuri ko n'umusaruro abana bazaduha muri uyu mwaka uzaba mwiza. Bwana Munyakazi yanibukije abanyeshuri ko bagombye kujya babanza gusoma amabwiriza arebana n'ibizamini kuko ngo hari abashobora gutsindwa kubera kutita ku mabwiriza. Yanasabye kutarangwa n'uburiganya bwo gukopera no gukopeza ibizamini. Bwana Munyakazi yasabye ababyeyi gukomeza kuba hafi y'abana babo muri ibi bihe bari gukora ibizamini bisoza amashuri abanza. Iyi minsi rero ni ugukomeza kuba hafi abana, kubaha umwanya uhagije, gutuza no gukomeza gukora ibizamini kugira ngo iyi minsi nanone igihunga ntikivirizemo kuba umwana yanatsindwa ibizamini bititwa ko yananiwe, ahubwo atsinzwe kubera kutakira ibihe rimwe na rimwe bafata ko ari ibihe bidasanzwe. Ugasanga n'umwana wari umuhanga aratsinzwe ukibaza ikibazo agize, ariko mu by'ukuri yarabuze za nama no kumuba hafi, yaba ari ku barezi be, ababyeyi. Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB iragaragaza ko mu mashuri abanza abana banditse bakora iki kizamini cya leta gisoza amashuri abanza basaga 286. Ni imibare biboneka ko yiyongereyeho ugereranije n'iyo mu mwaka ushize 2018. Abo nabo basagaga 255. Ikigo REB kikavuga ko biyongereye ku mpuzandengo ya 12%. Mu bakora iki kizamini cya leta cy'umwaka 2019 biboneka ko abakobwa barutaho abahungu 22,000 bisaga. Ku rwunge rw'amashuri rwa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali hatangirijwe ku rwego rw'igihugu iki kizamini cya leta, hakoreye abanyeshuri bakabakaba 1000 bo mu bigo 5 byo mu mujyi wa Kigali. Ijwi ry'Amerika ihagera saa 5 zo mu gitondo bagisohoka muri iki kizamini byabonekaga ko hari abafite akanyamuneza ku masura. Batubwiye ko bakibonye ku munsi wabo wa mbere. Harimo nyine ibyo tutazi n'ibyo tuzi. Siba ibintu byose bisi byo mwikaye kangwereka icyambere. Uko nyine tagize ngo kuziga. Bababajije ibyo mwize? Ariko abenshi ne babimenye. Bazanye ubuntu bworoshye. Byari byose no kari ubujiji bwacu. Ako bya bintu byari byose. Bazanye ibyo mu wa 6 gusa, sibyo? Nukuvuga ngo muzabitsinda rero? Kubera Imana. Zabitsinda nyine. Erega baratubwiye ngo ujye wishyiramo kwizera, ugenda ujyanye umutima ukomeye kugira ngo wihe ukwize. Iyo utihaye kwizera uranatsindwa muri byose. Harimo nka 3 tutari twize. Abantu batize ntago bazabikora. None se abantu bize ni gute babyica? Wowe wabitsinze rero niba? Nabitsinze rwose. Ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB kigaragaza ko hakorerwa ibizamini by'amashuri abanza naho hiyongereho ku mpuzandengo ya 4.1%. Mu cyumweru gishize imibare yashyizwe ahabona mu cyegeranyo cy'imiyoborere mu Rwanda igaragaza ko uburezi buri ku mpuzandengo ya 66.71% muri rusange. Igaragaza ko abagera ku burezi bari kuri 68.27%. Gahunda yo kugaburira abana mu mashuri iri ku gipimo cya 44.30%, mu gihe abatishuri nabo bari kuri 33.56%.
icyo cyegeranyo cya RGB gishyira ireme ry'uburezi kuri 53.60%. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruvuga ko kimwe mu byasubije inyuma ku mpuzandengo ya 7.3% inkingi yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage ari urusobe rw'ibibazo bikiri mu rwego rw'uburezi. Intumbero ya leta y'u Rwanda ni ukugira uburezi budaheza kuri bose. Ibi bizamini bisoza amashuri abanza byatangiye kuri uyu wa mbere tariki 4 z'ukwezi kwa 11 bizasoza ku wa gatatu w'iki cyumweru tariki 6 z'uku kwezi. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zigishakisha ubuhungiro mu gihugu cya Tanzaniya n'izidafite ibyangombwa ziracyagorewe mu nkambi za Ndutanyarugusu na Mtendeli. Izo mpunzi nta bufasha zibona bituma zibaho mu buzima bugoye. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Jovini yaganiriye nazo. Benshi muri bo n'abahunze mu mwaka wa 2017 no mu ntango z'umwaka uheze. Kuva bahunze gushika n'ubu ntibararonswa byangombwa bibaranga ko ari impunzi. Mu nkambi ya Mutenderi harimwo abarenga gato 1800 mu bitigiri bitangwa n'ibiro by'abimukira muri komine Kibondo. Zimwe mu ngorane zihangayishije abadafise byangombwa bibaranga yuko ari impunzi no kutaronswa ibiribwa, kutavurwa nk'abandi no kubura uburaro. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'Amerika. Nashice ngaha mu mwaka uheze, haheze umwaka n'amezi 2 twarageze ngaha baca batangura kutwirukako ngo dusubire mu Burundi tunyegera mu bantu kubw'ibibazo twari dufise. Tumaze kunyegera haturaguma ngaha tuja kwa mukazi batubarira ko bazoturosa ibyangombwa, ariko kugeza n'ubu twararindiriye turabura. Abana bagomba badupfire ko n'inzara. N'ubu ntiturabona ico leta dukorera. Kwa muganga ntibatuvura, tugiye baca batwirukana. Abana ntituronka umuti tubaha, turinda kugenda inyuma y'ibijiji kuburondera kugira abana bashobore kubaho na twebwe. Nayo ikitavuzwe coco n'inzara iri mu kutwica. Twebwe batubwira ngo nitugende dutegereze ngo aho bizoshikira bazoduhamagara. None twarategereye twarahebuye, ahubwo tugiye kwicwa n'inzara, tugiye gupfa tutanambaye, uduhuzu twaduhereyeko twambaye ubusa. Kuva ikino sindigera nja kwa muganga, naragiye rimwe baca baranyirukana ngo nitugende ngo tuzane amafomu n'amakade. Muri rusansuma yabaye mu kwezi kw'icenda uyu mwaka 2019, impunzi zose n'abasaba ubuhungiro bahungiye mu gihugu ca Tanzaniya barambitswe imiringa no kwemezwa, ariko gushika n'ubu ntibaramenya amaherezo y'ico gikorwa. Iyo bagiye kwitura mu biro vya HCR na leta ya Tanzaniya baguma babarira barindira. Ibarura twararikoze, imiringa turayambara, baradufotora, ariko mw'ivyo byose nta na kimwe twabonye baduha cerekana ko turi impunzi. Yego cyane naritabiye igisanzwe kandi banyakiriye neza be n'umuryango wanje wose. Igitanshimishije nuko baje kudufotora twese n'umuryango, baciye bareka kuduha ibyangombwa nk'ifomo, hanyuma baca turunga kwa makazi. Gushika n'ubu nta na kimwe turaronka. Urabona kugeza n'ubu baratwambitse imiringa yibarura, nta kintu baduhaye. Hajewe nari nahunze narigorewe, nagize ngo ndabibabwira, bambwiye ngo ibyo nibisanzwe mu bantu, ngo abarundi ngo duhunga inzara, ngo ntiduhunga ngo amahoro arahari. Baguma batubarira ngo niturindire, twararindiriye, twarabuze ico bodukorera. N'ubu turacategereje, ariko ntitubona ikivamo. Izo mpunzi zidafite byangombwa zifise ico zisaba leta ya Tanzaniya hamwe na HCR. None rero twebwe icyo twosaba leta, turasaba leta, nka jewe ndi umukecuru naramugaye sinza guca ingero, ndasaba leta yuko yompa byangombwa nk'uko abandi babibahaye, nanje nkaronka utwonja, nkaronka n'amahoro mu mutima. Nayo nahunze ndaba ngo ndonka amahoro no yo kuza ndibuka abana banje. None leta ya Tanzaniya irandiye. Turasabye rero yuko natwe bo turosa byangombwa nk'impunzi, kuko bandi barapokera natwe turaba. N'abahora baduha utwo dufungura ubu ntatwo bakiduha kubera imvo z'uko bavuga yuko baronka kire ikwiye umuryango w'umuntu. Mu ntango z'ukwezi kwa 10 aho leta ya Tanzaniya yasohoye itangazo ryo gutahukana impunzi z'abarundi, harimwo abarenga gato 2500 batahukanye ku nguvu. Mu batahukanywe harimwo abugariwe amakarata kubera impamvu zitandukanye n'abatari bwaronswe buhungiro. Naho biruko abadafise byangombwa mu nkambi zose za Ndutanyarugusu na Mutenderi barenga gato 4000 bitigiri bitangwa na HCR. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzaniya, James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika.
nta gihindutse tariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu umwaka utaha Uburundi buzaba buri mu matora y'umukuru w'igihugu. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nahazwa amaze kugira n'umukuru w'ishyaka Senel Agatorwasa yagarutse ku mwuka mubi wigaragaza mu gihugu mu gihe akomeje ibikorwa byo gutegura amatora. hariho ihagarikwa ry'agasakisaki ku banywanyi b'umugambwe Senel, harimo mbese n'indongozi. ubu aho tubona bikaze cyane muri kino gihe ni muri komine Kanyosha yo muri Bujumbura hamwe no muri za Karusi. Ahanini tukabona yuko ari ibintu bikorwa mu buryo bw'amarementanya, bakadodobereza abantu, akavuga ngo bagiye gusaka ngo bateye igwanisho, mugabo ukabona yuko ari ibigwanisho baba bagiye bajanye bunyene. Muri rusange novuga nti kuva umugambwe wemerewe gukora ku mugaragaro turaharura abantu baba 200 baba bapfunzwe. Mu cegeranyo giheruka gushirwa ahabona n'ishami mpuzamakungu ONU, umunyamabanga mukuru w'iryo shamwe ariwe Antonio Guterres yaravuze ati abonye uko vyifashe mu Burundi cuka kihari ntabona yuko gishobora kwemerera amatora ko azoba neza. Mwebwe mugambwe Senel murabona ko uko bimeze amatora mu 2020 azokoroha azoba? Amatora yo muri 2020 arashobora koroha nk'uko ashobora kutoroha. Yo koroha mu gihe abatware b'iki gihe butahura yuko amatora ari higanwa risanzwe, kandi yuko mu bisanzwe abahiganwa babwirizwa kwitegura mu buryo bumwe. Iyi ngendo yuko tubomorerwa mu permanence, ko bayonona, ko bagira gute ikareka abatware bakavavanura n'imvugo yo gukingira ikibaba inkozi z'ikibi. Iyo ibyacu byononekaye baca batangura kuvuga ngo nitwe twavyiyononeye, aho gufata abariko barabikora. Ikindi nuko bigaragara yuko mu nteguro harimwo ibintu by'amahinyu. Mu nteguro y'ukuntu amatora azogenda, imigwi yo kuyahagarikira urabonamwo ikintu novuga yuko harimwo umwana n'ikinono. Aho usanga umugambwe nka Senel turi ku mitumba yose y'igihugu, makomine yose mu mazone yose y'igihugu, ku bantu 595 karorero bitwa ko bazohagararira amatora mu makomine, turonkamo abantu 60 gusa. Ivyo mugabo ugasanga umugambwe CNDD-FDD wihaye makomine yose ufitemo abantu, ugacushira ko abatware abaserukira intwaro bose na CNDD-FDD. Kuburyo tuba tuti ivyo byonyene ni bimenyetso bigaragaza yuko ayo matora kitazoba ari ikintu coroshe. Katuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi ry'Amerika bashaka ko dusangira ikiyago. Turahera kuri Steven Kads. Nyashire kuri kano kabazo kanje mfita, gukurikirana amatora azogenda gute ko tubona ari ukuroha abantu mu mutego, bivanye n'uko atabantu afise bazoba bakurikirana abantu bazaba bahagarikiye amatora. Turafise kandi na Wilson ku yundi murongo wa telefone. Wilson, ikaze. Iyo mu gihugu c'Ubuhinde. Akabazo kawe. Nagira ndamubaje by'ukuri yarizewe n'abarundi araja mu nama nshingamateka, arafise icyizere yuko amatora nibyagenda neza akaba by'ukuri bazokikiriza ibyavuye mu matora neza atabusuma bugiyemo. Steven w'Inyanzarake ndamwumvise avuga yuko bafite impungenge nyinshi, bibaza ku bijyanye na kampanye n'amatora ko kutoba ari ukuroha abantu mu mitego. siko ndabibona kubera yuko amatora ni ingendo abarundi twemeye. Mu gihe ari ingendo twemeye rero ntidushobora kandi ntitwashobora kuvuga kandi yuko amatora ari umutego ibambewe. Ariko kumbure bivanye n'inyifato kumbure yabona cyane ibyo yumva, arashobora kugira amakenga, arashobora kugira izo mpungenge. Ariko rero izo mpungenge uzigize cyane ukagira ubwoba kubera ibyo ubona cyane ibyo wumva, urumva iryo higanwa woca wikumira ukisamura. Ivyo natwe navyo dushaka. Tubwiriza muri ayo matora uko azoba ameze kose. Igikuru ni uko tubona ingene biriko biragenda, nuko natwe twitegura tukamenya natwe ingene tuvyifatamwo ku buryo dushobora kuja muri ayo matora kandi tugashika ku ntumbero twiyemeje ariyo kuyatsinda. Wilson umurongo wasubiye kugaruka, ariko aravuga yuko abaza nimba hari icyizere kuko twogira
ko ibizoshikirizwa bizoba ari ibyo abanyagihugu bagaragaje mu majwi yabo cyane ko batazohava batangaza ibyo bishakiye. Yego, yongera nabaza ati mu rwego rudasanzwe rutarugwa bari bo bose rw'inamashinga amateka y'u Burundi, ati mwebwe ico muriko murakora nk'abari muri urwo rwego kugira ngo icucuka kibi kihave n'icayi. Yanabajije ngo mbega none ngo dufashe ngo dufise ingamba izihe zo gukingira ngo abanywanyi bacu basugerejwe. Mushinga nawe Wilson, icyo nakubwira ni uko iyo umaze kubona yuko ibintu bishobora kutagenda nk'uko biteza kugenda, iyo umaze kubona yuko hashobora kubaho ubusuma, nawe wiga ingene ibiga uko bishoboka kose kugira ngo ubusuma ntibube. Icyo nicyo natwe tubwirizwa gukorera akazi kugira ngo turabe yuko by'ukuri amajwi y'abanyagihugu ariyo atangazwa, hadatangazwa amajwi y'uwo twara icyo kintu kijejwe gutunganya ayo matora. Niyo mpamvu tubwira abanyagihugu tuti ijwi ryawe ni kazoza kawe, ijwi ryawe nuricungere, nubone neza yuko rishitse aho ritegerezwa gushika. Aha tugahamagarira abanyagihugu kumva yuko umunsi w'itora nta kindi kintu cyo gukora, ni ukuja gutora, hanyuma tukagumaho tukarindira gushika biharugwe, gushika tubone yuko n'ivyegeranyo tubirose. Kuko ibyabaye ejo bundi muri referandumu bakirukana abantu ntibikorwa, kuko mwibwirizwa bw'amatora harategekanijwe yuko hageze guharura batoramwo mu bafasha guharura mu bantu baba batoreye aho hantu. None botora mu bantu bahatoreye abirukanye. Urumva rero umuntu yirukana ubundi abakoze ikinyuranye n'ikibwirizwa ritegekanije. Ku bijyanye rero no gukingira abanywanyi bacu, ukubakingira twebwe dufise ni ukubabwira inyifato bagomba kugira, ko bagomba kwirinda ibintu by'agasotoro, bagomba kwirinda abashaka kubata mu mitego uko ucanye kuriya. Hanyuma ati inama nshingamateka, nagira namubwira yuko inama nshingamateka ni urwego rw'igihugu, mugabo ni urwego rw'igihugu rugizwe n'abantu bakomoka mu migambwe. Kandi iyo nama nshingamateka bivanye n'ukuntu amatora yabaye muri 2015 abiganjemo n'umugambwe CNDD-FDD, umuntu aragerageza gutera akajwi ahageza, haba hasigaye yuko uwubwirwa abona ikibereye kikaba ari cyo akora. Kuko aba batware bagira ibyo usanga bariko bararenganya abandi, si ukubera batabona ko baba bariko bararenganya, mugabo hari igihe rero bitwaza yuko baba bari mu mugambwe umwe canke boba bakorera umugambwe. Mugabo icyo twama tuvuga n'icyo twama dusaba ni uko abatware bomenya yuko abakozi b'umugambwe n'abakozi b'igihugu, igihugu nacyo kirarengeye imigambwe. Abantu bose baba bahanze amaso iyo ntwaro, baba bahanze amaso abo bategetsi, nuko bokwikebuka abo batware bakamenya gutegekera bose. Nicyo tuguma dusaba, mu gihe tudashobora kubategeka ngo canke ngo tubahindure ku nguvu, mugabo ababishoboye bakabyumva, bakabona yuko n'ibintu bihinduka. Uyu munsi urashobora kubura aha, ejo ukabura ahandi. Hariho bake kumbure bateba bakabyumva, bakagira ingendo ibereye n'abandi bose boshima. Muri make nuko no kwishura abashinga ntaye babiri, Steven na Wilson. Turase na Tade ku yundi murongo wa telefone. Tade ikaze. Muri Zambia. Muri Zambia, duga kwijambo. Uzoshobora kumenya ibiko biraba mu matora batemera abajournaliste bashika kuri tele kugira badutohoreza amakuru. Akanyuma agoma nsabe nyakuba honorable agatogwasa ntazosubire kuva mu matora, agarukane intwaro ya demokarasi mu Burundi. Kuri yijanye n'abamenyesha amakuru, twebwe icyo tuzi ni uko abamenyesha amakuru barize uwo mwuga, barazi ibyo batangaza n'ibyo badatangaza. Sense naho yofata iyo ngingo, si ingingo yisunze amategeko asanzwe ahari mu Burundi, kuko ibwirizwa shingiro n'andi mabwirizwa aremera uburenganzira bwa buri wese bwo kuvuga
ibyo yiyumvira bitaza gusa bije guhungabanya. Amategeko dufise aremera yuko umuntu afise uburenganzira bwo kumenya ibimwega. None amatora mu gihe yega abarundi kwatega sesi kwatega seni atwega twese miliyoni 10 na zingahe, kuki abantu badashika n'igihumbi aribo bofata uburenganzira bwacu bwo kumenya iby'amatora yacu, ngo ubwo burenganzira bafatanije n'iyo sense ngo babugire ubwabo bonyene, abandi twese tubure hanyuma badutamike ibyo bishakiye. Oya, ntihararengerana. Sense izo ngingo z'agahahazo yafashe nizihindure ikigendeka. Abamenyesha makuru baze bakore umwuga wabo nk'uko arabanyamwuga nyene, nabo mugabo tubasaba ntibaze bashikuze, ntibaze bagire ibintu byo guhengama, ibintu babishikirize mu buryo butomoye ku buryo atawo kwidoga ngo yarenganijwe canke yarengewe akarindi. Nicyo coba ciza. Hanyuma ku bijanye n'ibyo bazotangaza amaje azoyavuyemwo byose n'abarundi ubwacu, ukuri kw'amatora ni hajya ku kazu k'amatora. Twese tugumeho dufashanye, twese abo bajejwe umutekano, izo mbonera kure n'abandi bose bumva yuko barajwe ishinga n'ayo matora, ko yoba amatora meza, yoza ni neza ku ruhande rw'iwabo. Twese atawe kwinubana, tube tuhari, biharugwe, hanyuma ibivuyemwo tubiyoboke. Icyo dusaba gusa uwuzotorwa azotwarire bose. Hanyuma Martin muri uwuzotorwa ntazogira ibintu by'ingimba, ntazogira ibintu byo kurondera gutsindayo abandi. Hanyuma yavuze ngo ndizo tuve mu matora, ntayo tuzovamwo, turahagurutse. Ahubwo kumbure bamwe no kubera gutinya yuko babona kumbura umurindi dufise, niho haba n'iryo toteza n'ivyo byose kugira barabe yuko twobabisa tukabarekera urubuga ari bonyene. Mugabo ivyo ntibishoboka. Amatora na yacu n'uburenganzira bw'abarundi n'abarundikazi, tugomba kuyajamwo kandi ku ngero zayo zose. Uwo ni Bwana Agathon Rwasa, ni umuyobozi w'ishyaka CNL ritavuga rumwe na leta y'u Burundi. Tubibutse ko mwumva ari radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri radio ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi ry'Amerika. Adresi ni VOA Radiyoyacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radiyoyacu. Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri isa, ariko mbere yuko dusezeranaho tubibutse ko mu Rwanda abanyeshuri basaga 280 batangiye ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza. Avoka wunganira uwagaragaje impungenge yatewe n'ikiganiro kuri telefoni hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na mugenzi we wa Ukraine bikaba byaratumye inteko ishinga amategeko ikora amaperereza, yavuze ko uwo yunganira yiteguye gusubiza ibibazo byanditse by'abadepite b'abarepublike. Igihugu cya Pakistan cyafunze konsula yacyo mu murwa mukuru wa Afghanistan, bavuga ko impamvu ari z'umutekano. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistan yavuze ko uwari uyoboye ambasade yayo muri Afghanistan yahamagajwe kugira ngo asobanure impungenge zishingiye ku mutekano w'abadiplomate bayo i Kabul. Minisitiri w'intebe wa Sudani Abdallah Hamdok yavuze ko guverinoma ye irimo gukora ibishoboka ngo amahoro aboneke i Darfour. Yabivuze ubwo yabonanaga n'abantu ibihumbi bahuye n'ingaruka z'ubushyamirane basabye leta ubutabera. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, dushimire Engineer Tian wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu Washington. Mwari kumwe nanjye
Edi Rwema mbasezereho mbararika andi makuru yacu mu kanya isaa moya n'igice z'umugoroba.